Mwese mwahisemwo gukurikira ibiganiro vyacu kaze murano makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Muri zone ya Buyenzi haravuga ubukene bw'utuzu twa sugumwe, abahaba bakavuga ko bibatera ibibazo na cane abegereye hari uruzi Ntahangwa batinya kwandura indwara ziturutse kw'isuku rike. Muri zone ya Nyakabiga naho abahaba nabo bavuga yuko babangamiwe n'ibinogo biri mw'ibarabara rikuru ritandukanya amakartie ya kabiri n'iya gatatu, bagasaba yuko ryokorwa. Murabikurikira mw'idonido ryano makuru mukanya. Dasubiye kubaramutsa bamwe mu banyagihugu ba muri zone ya Buyenzi ahegereye uruzi Ntahangwa bita mu Kinogono, bavuga ko bafise ikibazo c'utuzu twa sugumwe ngo twubatse nabi kandi twuzura n'ingoga, batinya rero kuzohava baterwa n'indwara zituruka kw'isuku rike. Gusa ikintu kihari ngaha mu Kinogono benshi baravidurira muri iyi mifurege ibekeja mu Ntahangwa. Natwege hagiye iwacu miyo misi barabividuye kweri na dekati yaraza nabarya bapoma kuko vyari biteye isoni. Dufise abana batoyi eka natwe vyoshobora kutugira ingaruka mbi. Baraje baratura twege tuhaba twarafasha amazi turavoma biramanuka barya bapoma nabo baraza. Ayo mazira ntoke nyene nivyo baba baviduriye ngaho. Oya babigira mwijoro mu gitondo rero tuvyutse niho tuza tubibona ngaho gutyo. Oya isuku vyoryo nibisanzwe urumva ni ngaha mu Kinogono ni danje, isuku ni misanzwe n'ukuri sinobesha. Kuko uri kuragendura ntugenda muri uwo mufurege wo ngaha, isuku rirabaye nta suku rikwiye dufise. Ingaruka nyene turashobora kugwara nk'izo zakorera n'izindi ngwara nk'abantu tuba dufise abana natwe abantu bakuze turashobora kugwara ingwara ugasanga ni danje. Aba nk'uyu arashobora kugenda hajya ugasanga arabonye nk'aka akagatora niwe wisumbuye ugasanga arinje nk'aka yakabonye canke akamukorokanye aragatoye. Umva ndamaye nk'akantu kaje usanga aratoye arariye. Ivyo vya bindi rero usanga nk'umwana aragwaye ingwara nyene ubuyoka n'izindi ngwara. Bora bene impango bakeneye kugira ico bakoze kuri ayo matwarete bakimba ibinogo binini. Ikibazo kijanye nuko ahantu atamatwarete ahari ntibikunda ko twokubahiriza amabwirizwa y'isuku, ntibishoboka kuko nukuvuga umuntu hageze ko aja kwitabara acabo yateraje. Kandi nka kurya bavuga ko murabona ko mu misi hari hateye ingwara byaragorana ko umuntu ashobora kuyakwirikiza kuko murabona nta muntu yitabarira nta hariho. Amabwirizwa y'isuku rero muri ico gihe ntibikunda yuko yobahirizwa kuko nta kazu kasugumwe kahari. Icokorwa nuko umuntu yo akwiye kubaka inzu hariho twarete akazu k'ubwiherero ndavuga mu Kirundi, kuko inzu idafise akazu k'ubwiherero nta bari inzu mu bisanzwe. Umukuru wako Gacimbiri bita Nyumba Kumi avuga ko ico kibazo yamaze kugishikiriza abamukurira mu kurindira ngo babaye barahimiriza abanyagihugu gufurira igihe bahejeje gusukamwo umwavu muri ivyo binogo. Ego ico ndacumva neza kandi turamaze kubasubira bene igihugu ico bokora. Koko kenshi barabagenda bagaca bimba utunogo mu rugo bagaca bameneraho bagaca bafurira. No systeme dukoresha muri ibice byo hepfo ino mu Kinogono 5e avenue hepfo. Kenshi turabimaranye imisi tubikora. Kuko je tubabwira ati mukabona yuko kuko kutera ibintu by'imicafu mu ruzi barabibujije tuje tubahimiriza yuko boca bakora ikibazo cyo kwimba utunogo mu rugo iwabo bagaca bameneraho bagaca bafurira. No systeme dukoresha ko barabidufashamo ngene tubikora ariko ni barabigeraho. Urumva turiko turigwariza nk'abanyagihugu bato ngene tobaho nitugwara amacinyi. Ngo ico cigwa baratugishe nk'abanyumba 10 ati tuyikingira isuku. Urabona ubu unye nico gituma twace tubahimiriza umuntu wese afise ibintu by'imicafu yitwarete atyoza kwimba mu rugo iwiwe akaca bisukamo bakaca bafurira.
niyo systeme tugezeyo gushika amasaha. Abadafise akazu gasugumwe kenshi nk'ubu unye urabona turafisirimiriza nk'abanyumba 10 tugenda dutembera mu nzu ku nzu tubabwira ati umuntu adafise akazu gasugumwe vraiment aca gakora kuko batagakoze togwara ingwara z'amacinya. Benshi tugira amanama tukabahimiriza kandi buke buke bariko baravyumva urabona hari abandi bafise uburyo abandi batafise uburyo urumva bica bitugora uko izo ngorane tuhura n'abanyumba 10 muri ibyo bibazo by'amatwarete. Kenshi ni kwigwariza gusa ariko biratugora kuko bamaze kugira itwarete ukimba mu rugo bakaca bameneramo n'abajya batuye hajya na mutekano baronga y'isuku urumva hari igihe bibagaruka kwaca baronga ingwara. Ahubwo je cyo no saba leta hari uburyo bugezweho buzu bwa sugumwe bujya buterugwa bakatuzanira twifashisha nk'abantu turi hepfo gose twegereye uruzi ntango ko tufise ibibazo vraiment by'amatwarete. Hano makuru tuyabandanirize muri zone ya Nyakabiga aho abanyagihugu baho nabo bavuga yuko babangamiwe n'ibinogo biri mwibarabara ritandukanya riri hagati y'quartier ya kabiri hamwe n'iya gatatu. Ikibabaje gusumba ngo nuko nahakozwe haciye iminsi haca hasambuka. Tubakurikire. Turavye uko ryari rimeze kera ubunyi barabara ryarononekaye birenze urugero rigitangura kononekara haraje umugira neza ngaha kwibarabara arashiramo agasima mugari w'agasima nako ntibibana n'ikaburimbi ivyo ntibishobora kubana ntibikunda urabona nk'ubu unye nka jewe mba umunyakabega ya gatatu ngaha haruguru niyo nkeneye gutaha nko muhira ndashobora kudevya nkadugana hari yanye Avenue de l'Université nkaheza ryose ngacanca hejuru hamwe ngacambona nkano gushika muhira nkwefye ngaha anye kugira ngo shike ngahanye neza. Niyo abantu bariko bararengana nko muri iki gihe c'imvura muri gihe c'imvura hariho abantu batwara imodoka menga sinzi ingene bagenda ugasanga wigire ku rubanza agapantaro kawe karacafuye baragateye ivyondo. Nk'abashoferi iri barabara kweri ryaraheze dusigaye tuya no guhaca irotiye ubwo nyene naho ifunga ikivunika nta nindwi hera n'abantu b'amabisi basigaye babura bisi kwera dusigaye dutinya guhaca kwera ibinogo tugaca mu ya mbere kandi duteweza guca mu ya gatatu baca bidoga abakiriya bacu natwe si twebwe imodoka zira none karagose kweri barabara ryaraheze. Nukuri ababijejwe bazorabe badukorere iri barabara bazabakoze cyane gose. Umukuru wa zone Nyakabiga Gervais Ndiho kubgayo aremeza yuko ico kibazo yamaze kugitura abarongoye komine ya Mukaza ndetse n'ikigo ARB kijejwe amabarabara. Muri ARB ngo baramaze kuza gupima ubu barindiriye ibikoresho nk'uko abishikiriza. Ni na hano duce dusozerera no makuru mu Kirundi twari twabateguriye nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye mubandanye muhimbagwa n'ibiganiro bica kuri televiziyo Isanganiro.